muri English Premier League bazo bageze ku ndwi ya gatatu. Yes, ni English Premier League shampiyona nkuru y'igihugu cy'Ubwongereza bazo bageze ku ndwi yabo ya gatatu. Ejo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 30 kwezi k'umunani isaha y'indwi n'iminota 30 z'umutaga Chelsea the Blues kuri Stamford Bridge zo yakira equipe ya Fulham, Wolverhampton Wanderers igihe cy'isaha 10 yakira Everton, Sunderland igihe cy'isaha 10 nyene yakira equipe ya Brentford, iyo saha 10 nyene Tottenham Hotspur zo biriko yakira FC Bournemouth, mu gihe Manchester United kuri Old Trafford nayo izo biriko yakira Burnley ico gihe cy'isaha 10 nyene, igihe cy'isaha 12 z'umugoroba Leeds United izo biriko yakira Newcastle United ku kibuga cha Leeds mu gihe azo bari gihe cy'isaha 12:30 ku munsi w'Imana English Premier League izobandanya igenekerezo rya 31 Nottingham Forest ku kibuga cabo bazo bariko yakira West Ham United igihe cy'isaha 9, Brighton and Hove Albion izo biriko yakira Manchester City, nayo Liverpool igihe cy'isaha 11 n'inusu match yahariwe indwi mu Bwongereza izo biri kwitana mu mitwe na equipe ya Arsenal kuri Anfield Road Park, mu gihe Aston Villa izoza kugara shampiyona ku munsi wa gatatu w'ishampiyona y'ubwihugu cy'Ubwongereza kuri Villa Park yakira equipe ya Crystal Palace. Iyo mugabo yitwa uyu mugabo Crystal Palace Oliver Glasner umukuvuga ngo muri kino gihe ku ndwi ya gatatu equipe uko zirushanya amanota hariho Arsenal, hano Tottenham Hotspur, hariho Liverpool, zose zibitsa amanota agera kuri 6, Chelsea the Blues Nottingham Forest zifite amanota agera kuri 4, mu gihe ziza kwisanga mu mwanya wa nyuma muri kino gihe hari Brighton and Hove Albion, hari West Ham United, hari Brighton nako na equipe ya Wolverhampton Wanderers, mu gihe abarutahizamu canke abasatiriza amaze ko babona ibitsindo vyinshi bayobowe imbere n'umugabo witwa Julian Timber wa Arsenal. Julian Timber afite ibitsindo 2, Erling Brotherland afite ibitsindo 2, Victor Gyökeres afite ibitsindo 2, Richardson afite ibitsindo bigera kuri 2 n'umugabo yitwa Chris Wood, Hugo Ekitike, Brennan Johnson, Antoine Semenyo, Riyongo muhakatangurira abafise igitsindo kimwe nuko vyifasha muri Premier League. Yes, ni vyo mu gihe muri La Liga EA Sport wazogeze ku ndwi igira gatatu birumvikana muri 38 basanzwe bakina mu kana gato saa 9:30 equipe yitwa Elche yakira Levante, uno munsi nyene saa 3:30 Valence yakira Getafe, mu gihe ku munsi w'ejo saa 11 Deportivo Alavés yakira Atletico de Madrid imaze itaratsindurukira muri zibiri imaze kunganya mu gihe ku munsi nyene saa 1 Real Oviedo yakira Real Sociedad, saa 1:30 equipe yitwa Girona bakira Sevilla, mu gihe ku munsi saa 3:30 abasore ba Xabi Alonso mu kibuga bakira equipe yitwa Mallorca, mu gihe ku munsi w'Imana Celta Vigo izokira equipe yitwa Villarreal saa 11, Betis Real yakira Atletico Club Bilbao saa 1, Espanyol Barcelona zakira Osasuna saa 9:30 ku munsi w'Imana nyene, mu gihe saa 3:30 equipe yitwa Rayo Vallecano bazoza bakakira equipe yitwa FC Barcelona. Kugeza muri kano kanya equipe iri ku mwanya wa mbere equipe yitwa Villarreal mu matagera kuri 6, Barcelona ku mwanya wa kabiri n'amatagera kuri 6, Real Madrid ku mwanya wa gatatu n'amatagera kuri 6, Getafe ku mwanya wa kane n'amatagera kuri 6, Atletico Club Bilbao ni equipe ya gatanu ifise amanota agera kuri 6. Izo equipe zifise amanota agera kuri 6 mu gihe hariya mu muzingi ihereza Sevilla iyo n'amanota ubusa, Oviedo iriyo n'amanota ubusa, Girona iriyo n'amanota ubusa, mu gihe ugiye kuzunguruka equipe nka Atletico Madrid iri ku mwanya wa 14 n'amanota agera kuri 1 gusa muri shampiyona y'icicaro cya mbere mu gihugu cha Espagne La Liga. Nuko ibintu bimeze tubandaniriza muri Serie A canke Calcio mu gihugu c'Ubutaliyano, indwi yabigira kabiri yamaze kubitangura kuri no munsi wa gatanu equipe ya Cremonese iri mu kibuga na Sassuolo ku munota wa 12 baracari busa ku bundi, igihe cy'isaha 2:45 no munsi nyene Lecce jaza ko yakira equipe ya Mira asimugo witwa Maximiliano Allegri, mu gihe no kumenyesha yuko ku munsi w'ejo wa gatandatu Parma igihe cy'isaha 12:30 z'umugoroba izo biriko yakira equipe ya Atalanta Bergamasca, Bologna igihe cy'isaha 12:30 nyene yakira equipe ya Como mu witwa Cesc Fabregas, nayo Pisa SC izo biriko yakira Roma igihe cy'isaha 2:45 ku munsi w'ejo, nayo Napoli n'umugabo witwa Antonio Conte bazoba bariko bakira Cagliari iyo saha nyene minota y'isaha 2:45 ku munsi w'Imana. Torino saa 12:30 yakira Fiorentina, Genoa yakira Juventus do Tirre, Lazio de Rome igihe cy'isaha 2:45 yakira Hellas Verona, Internazionale Milano igihe cy'isaha 2:45 yakira equipe ya Udinese. Mu kuvuga ngo muri kano kanya
shampiyona imaze indwi imwe gusa. Ekipe zabonye amanota agera kuri 3 ni Inter do Milan, ni Como, ni Juventus do Tire, Napoli, kongera ko Cremonese, ukaza kongera ko na ekipe yitwa AS Roma. Mu gihe muri kano kanya abafise ibitsindo vyinshi uraza gusanga umugabo witwa Marcus Thuram ari yashoboye kubatsinda ibitsindo bibiri wenyene ku munsi wabo wa mbere wa shampiyona. Abandi bose bakaza guhurira ku gitsindo kimwe kimwe, harimo umusore yitwa Dusan Vlahovic ndetse n'umwana wa Inter do Milan yitwa Ange Boni. Mu gihe muri Ligue 1 shampiyona y'icicaro ca mbere mu gihugu c'Ubufaransa uno munsi 2:45 kipe yitwa Lens irakira Brest. Mu gihe ku munsi w'ejo saa 11 Lorient bazakira Lille. Ku munsi w'ejo nyene saa 1 Nantes izakira Auxerre. Saa 3:05 Toulouse izakira Paris Saint-Germain. Mu gihe ku munsi w'Imana Angers izokakira kipe yitwa Rennes saa 9. Paris FC yakira ekipe yitwa Metz saa 11:15. Mu gihe Monaco izakira Strasbourg kuri saa 4 ya saa 10:15. Le Havre izakira Nice kuri saa 4 saa 10:15 ku munsi w'Imana. Mu gihe Olympique de Lyon izoba iriko irakira Olympique de Marseille ku munsi w'Imana 2:45 ku munsi w'Imana muri shampiyona y'icicaro ca mbere mu gihugu c'Ubufaransa. Kweza muri kano kanya mu Faransa ekipe ya mbere ba Italien Olympique Lyon iri ku mwanya wa mbere matagera kuri 6, Toulouse ku mwanya wa kabiri matagera kuri 6, Paris Saint-Germain ku mwanya wa gatatu matagera kuri 6, Strasbourg ku mwanya wa kane n'amanota agera kuri 6. Nizo ekipe zine zimaze gutsinda inkino zibiri zabo za mbere. Mu gihe hariya mu muzingo wa nyuma 16 ni Le Havre amanota ubusa, Paris FC ku mwanya wa 17 amanota ubusa, kipe yitwa Metz ku mwanya wa 18 n'amanota agera ku busa. Aho rero akaba ari muri shampiyona y'icicaro ca mbere mu gihugu c'Ubufaransa Ligue 1. Germany Bundesliga nabo nyine bagarutse mu ndwi yabigira kabiri. Ni shampiyona nkuru y'igihugu c'Ubudagi. Uno munsi ku munsi wa gatanu igihe c'isaha 2:30 ekipe yitwa Hamburg CSV iraza kuba yakira ekipe ya FC St Pauli. Nayo ku munsi w'ejo igihe c'isaha 9:30 Hoffenheim iraza kuba iri kuri 5 mitwe na Eintracht Frankfurt. Stuttgart igihe c'isaha 9:30 nyene yakira Borussia Mönchengladbach. Werder Bremen igihe c'isaha 9:30 izo biriko yakira Bayer Leverkusen. Iyo saha nyene RB Leipzig izo biriko yakira Heidenheim. Saa 12:30 ku munsi w'ejo ekipe ya FC Augsburg izo biriko yakira umugabo witwa Vincent Kompany ndetse na ekipe yo ya Bayern Dominique. Bundesliga izobandanya ku munsi w'Imana igihe c'isaha 9:30 ekipe ya Wolfsburg yakira ekipe ya Mainz ubusa 5. Borussia Dortmund kuri Signal Iduna Park bazoba bariko bakira ekipe ya Union Berlin igihe c'isaha 11:30 nayo Korne iza kubirangiza indwi igira kabiri mu gihugu c'Ubudagi igihe c'isaha 1:30 z'ijoro yakira ekipe ya Fribourg. No kuvuga ngo Bayern Dominique, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, Wolfsburg, Hoffenheim, Union Berlin, Korne nizo ekipe zabonye amanota agera kuri 3 ku ndwi yabo ya mbere. Ukaza gusanga umugabo yitwa Harry Edward Kane nkuko vyame hambere hose bimereko no mu gihugu c'Ubudagi. Umusore ku ndwi ya mbere abonye ibitsindo bigera kuri 3. Hakaba umusore ari muri ekipe y'Eintracht Frankfurt amugwa mu ntege yitwa Jabahoya afise ibitsindo 2. Ilias Ansa afise ibitsindo 2 nawe asanzwe akinira ekipe ya Union Berlin. Nuko ibintu bizoba vyifashe ku bibuga bigiye bitandukanye ku mugabane wa Buraya. Yes, irumvikana nyuma yo gucaho ku kuntu bizoba vyifashe ku bibuga bitandukanye mu mahiganwa atanakomeye ku mugabane wa Buraya. Nakubwira ko tugiye kwatugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye mu gihugu c'Espagne.